Ibihejeje kuba ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagira afate urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania aho yitavye ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangajwe ko yatsinze amatora kw'igenekerezo ya mbere munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gihe abene gihugu bariko barakora imyerekano idasanzwe mu gisagara ca Dar es Salaam ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu gihugu cha Tanzania. Bamwe rero bakaba bariko baravuga yuko bamwe mu basirikare canke se abapolisi bacungera umukuru w'igihugu bamuherekeza ku kibuga c'indege yagira afata urugendo boba bahinduwe. Muti no kubereka byose turaza kubigaruka ko niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa ku rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi nyeri cyubero Evariste Ndayishimiye ahejeje gufatira umushikana mu gihugu ca Tanzania i Dodoma mu gisagara ca Dodoma aho yitavye ibirori vyo kwimika Samia Suluhu Hassan. Tukabibutsa ko mu ndwi iheze aribwo hari hagiye habona amakuru ko President Evariste Ndayishimiye yari yasubitse urugendo yari kugirira mu gihugu c'u Bufaransa mu gisagara ca Paris aho yari yatumiwe na mugenzi w'igihugu c'u Bufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abandi ba president batandukanye bo ku mugabane wa Afrika kugira ngo baganire ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba yari yatumwemo kandi President Felix Antoine Tshisekedi, Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda, President w'igihugu ca Kenya William Samoei Ruto ndetse n'abandi benshi batandukanye bo kuri uyu mugabane harimo na President w'igihugu ca Togo ariwe Faure Nyasibe. Aha President Evariste Ndayishimiye yoba yaranse gufata ubwo rugendo rumushikana mu gihugu c'u Bufaransa mu gihe yaratanguye gukwirakwizwa amakuru y'ibihuha avuga yuko hari bamwe mu bagenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD bari bifuza gutemagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Bamwe rero baravye ivyabaye kuri uno munsi ubwo yagira afata urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania kuri uno munsi w'igenekerezo ya gatatu munyonyo umwaka w'ibihumbi 2025. Bamwe bati ese ibigiye kumubako nivyo babimeze nk'ivyabaye kuri Petero Nkurunziza ubwo nawe yari yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania munyuma akaza kwisanga igihugu. Godefroid Niyombare atangaje ko igihugu kitakiri mu minwe ya President Nkurunziza nubwo nyuma vyaje kwanka. Godefroid Niyombare n'abandi bari bafadikanije uwo mugambi bagahunga igihugu. Ni vyinshi biriko biribazwa na benshi mu batandukanye. Nimwe kana ni makuru dukura mu begere cyane isoko ryacu riri mu biro vy'umukuru w'igihugu yavuze yuko imbere yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi afata urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania hari bamwe mu bamucungera umutekano n'ubundi babandanya gukorana ingendo hirya no hino mu gihugu bamuherekeza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Abo rero ngo boba nabo mu mwanya uheze mu gatondo bahawe itegeko ko atari babaza kumuherekeza ahubwo hari haturanijwe yindi equipe y'abasoda bari baherekeje umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kugira ngo aherekezwe muri urwo rugendo rumushikana mu gisagara ca Dodoma mu gihugu ca Tanzania. Tukabibutsa ko ibiriko biraba muri Tanzania ari ibikurikira ivyatangajwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya mbere munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bivuga yuko Madame Samia Suluhu Hassan ari we yegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye igenekerezo ya 29 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. President Samia Suluhu Hassan akaba agiye kurahira atabanyagihugu bahari. Reka tugaruke kandi ivyo mwomenya kuri uyu mukenyezi w'inshuti idasanzwe canke se umugenzi udasanzwe President Evariste Ndayishimiye kandi nanone nkuko vyamye bizwi umugambwe utwara igihugu mu gihugu ca Tanzania rero Chama cha Mapinduzi ukaba warafashe mu mugongo bidasanzwe umugambwe CNDD-FDD mu gihe wari ukiri ku rugamba. Samia Suluhu Hassan rero agiye kurahira atabanyagihugu bahari. Ibi nivyo womenya kuri uyu mukenyezi President Evariste Ndayishimiye yitavye ibirori ivyo kumwimika kuri uyu munsi. Reka dutangurire ko vyavuzwe ku munsi wa kwigenekerezo ya mbere munyonyo y'umwaka w'ibihumbi 2025.
Uti ndatangaje ko Samia Suluhu Hassan ariwe mukuru w'igihugu yatorewe gutwara Republika ya Tanzania wavuye mu mugambwe Chama cha Mapinduzi. Vyavuzwe n'umukuru wa Ines Jacob Mwambegere mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya mbere mu nyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025. Ayo ubu ni namajambo ashobora gusa nk'ayasanzwe kuri wewe, ariko niyo yahaye inzira igihugu ca Tanzania nyuma y'amatora rusange yabaye ku igenekerezo ya 29 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Maze aha Samia Suluhu Hassan akaryo ko kuguma ku butegetsi mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Bitegekanijwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania arahirira ikiringo kigira kabiri nk'umukuru w'igihugu kuri no wa mbere igenekerezo ya gatatu munyonyo uyu ku mugwa mukuru wa politike Dodoma. Nkuko biri mu itangazo rya leta ryacishijwe ku mbonesha kure y'igihugu TBC, ibirori biza kubera ku kibuga ca gisirikare, abanyagihugu bakaba batemerewe kuvyitaba. Imbonesha kure TBC niyo iza kuvyerekana ikibiriraho i Dodoma. Mu bategetsi bitezwe muri ibi birori harimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, nkuko biri mu itangazo ry'ibiro vyiwe rivuga ko yafashe urugendo agana muri iki gihugu kibanyi. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangajwe ko ari we yatsinze amatora ku igenekerezo ya 29 Gitugutu umwaka ku majwi y'ababa 98 kw'ijana. Umugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu ca Tanzania INEC ugatangaza ko intsinzi ya Perezida Samia Suluhu Hassan yo ku rugero nkuru itari bwigere ibaho ku bandi bakuru b'ibihugu batanu b'imbere yaha muri Tanzania. Ku miliyoni 37 bari biyandikishije mu matora aheruka, imiliyoni 31 nibo bamutoye nkuko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutegura amatora mu gihugu ca Tanzania. Uno mugwi nyene ujejwe gutegura amatora ukamenyesha ko 87 bitavye amatora yaranzwe n'imvururu mu bisagara bimwe bimwe vy'igihugu, harimo cyane Dar es Salaam yafatiwe ingingo zo kutava mu nzu kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 z'igitondo. Ariko nanone Samia Suluhu Hassan yoba arinde mu rugendo rwe rwa politike, azwi mu biki, ese yinjiye muri politike ryari? Reka nawe tumugaruke ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 Samia Suluhu Hassan yaganywe mu nama nshingamateka ya Zanzibar biciye mu mugambwe Chama cha Mapinduzi, aho mu nyuma yaganywe kuba umushikiranganje wa Zanzibar ajejwe urwaruka abakenyezi n'abana. Muri ico kibanza yashoboye gukuraho itegeko ryabuza abakobwa bamaze kuvyara gusubira mu mashure. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yarongeye kandi kugenwa kuba umushikiranganje ajejwe ba mukerarugendo n'ubudandaji. Inyuma y'imyaka 5 mu mwaka w'ibihumbi 2010 yitoreje kuba umushinga amateka mu karere ka Makunduchi, aho yatoye ku majwi arenga 80 kw'ijana. Perezida Jakaya Mrisho Kikwete yaramugenye nk'umushikiranganje ajejwe ivy'ubumwe bwa Tanzania. Samia Suluhu Hassan yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2021 nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Perezida John Pombe Magufuli. Yari cegera ca perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, acaba umugore wa mbere muri kahise ka Tanzania ashitse muri ico kibanza. Urugendo rwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu vya politike rwari rwatanguye kera, ariko gutangazwa kwe nk'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 vyabaye intambwe idasanzwe yatumye abo umugore wa mbere mu gihugu ciwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko atowe n'abanyagihugu ngo abe perezida. Ku banyatanzania benshi Samia yamenyekanye cyane igihe yatogwa kubicegera c'umuyobozi w'inama ijejwe ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ico gihe Tanzania yari mu rugendo rwo gushiraho ibwirizwa shingiro rishasha inyuma y'uko umugwi wari uyobowe n'umunyamategeko Warioba warojeje kukwegeranya ivyumviro vy'abanyagihugu. Samia yahawe kandi igikorwa cyo kurongora uwo mugwi. Ivyo bitumwa ashimwa cyane n'abanyagihugu kuko ibiganiro vy'uwo mugwi vyerekanwa kuri televiziyo, maze ishusho yiwe n'ubushobozi bwiwe bwo kurongora buca buramenyekana cyane. Muri uwo mugwi Samia yamenyekanye nk'umugore atekanye kandi yihangana, mbere no mu bihe aho ibintu vyaba bishushe cyane. Nkuko vyategekanywe n'amategeko ya Tanzania, abayobozi bakuru b'uwo mugwi bategerezwa kuba mu mpande zompi za Tanzania. Ico gihe umukuru wawo yari Samuel Sita wo ku rundi ruhande rwa Tanzania, icegera c'umuyobozi akaba yari Samia kuko yava muri Zanzibar. Naho vyaruko kandi abantu benshi ntibigeze bibaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 John Pombe Magufuli yari kumugena ngo yiyamamarize hamwe nawe nk'icegera ciwe.
naho yaramaze imyaka irenga 15 mu mabanga y'ubushikiranganji hamwe n'uburambe mu mugwi ujejwe ivy'ibwirizwa shingiro, abantu benshi ntibamubona nk'umuntu yohabwa ico kibanza citeka. Igihe yinjira mu butegetsi benshi baramutinya kubera ingene bamwubaha, ariko we nyene ubwiwe mu gukuraho uru ruhome yabasavye ikintu kimwe, ko bomwita mama. Mu gihe c'ubutegetsi bwiwe Samia yahinduye ibitari bike vyari vyashizwe n'Amagufuli. Nk'umukuru w'igihugu yashizeho ingingo zo guhagarika ikwiragira rya COVID-19 muri Tanzania, yemera kandi ko haba urucanco rwa COVID mu gihugu cose. Ivyo Magufuli akaba yari yaravyanse. Samia Suluhu Hassan kandi yarabandanije bimwe mu vyari vyatangujwe na Magufuli, ariko ashimangira cyane mu kwamamaza Tanzania ku rwego mpuzamakungu, cyane mu gisata ca mukerarugendo. Yarahaye abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro no gukora amanama, ibintu bitari vyemewe imbere yaho. Ivyo yabihanuwe n'abahinga muri politike ya Tanzania kugira ngo asubize abanyepolitike batavuga rumwe nawe uburenganzira bwo kwishira bakizana. Umuhinga Ezekiel Kamwaga yigeze kuvuga ati, uyu mugigwa uzotuma abantu bashobora kuvuga ibiri mu mitima yabo. Mu Bugiriki bwa kera uburenganzira bwo gutanga ivyumviro bwitwa forum internum, bisigura amahirwe umuntu aronka yo kuvuga ibimuri ku mutima. Si vyose bizovugwa bizoryohera bose, ariko ni intambwe ikomeye mu kubaka demokrasi y'igihugu ca Tanzania. Nkuko yabivuze kandi ivyo nizo vyabaye ikigeragezo gikomeye ca politike ku butegetsi bwa President Samia Suluhu Hassan, ko muri iyi myaka amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yagiye yagiriza ubutegetsi bwiwe kurenganya abantu, guhohotera abatavuga rumwe na leta hamwe no kubabuza kwitoza mu matora rusangi. Ariko naho biruko, Samia yarasavye ko ivyo birego vyokurikiranwa kandi anemeza ko igihugu kizoronka amategeko mashasha ahuye n'ibihe bishasha Tanzania irimwo. Reka nanone kandi tugaruke kwibanga ry'insinzi ya Samia Suluhu Hassan. Icemezo kimwe gikomeye abantu bakoranye na Samia bavuga, ariko kitazwi cyane n'abatari bake n'ubushobozi bwiwe bukomeye bw'indongozi. Umuserukizi w'akarere ka Bumbuli January Makamba avuga ko Samia ari mu banyapolitike bafise ubushobozi budasanzwe mu bo bamaze gukorana, akongera ko kandi ari akamaramaza kuba abanyatanzania benshi batarabibona. Makamba yakoranye hafi cyane na mama Samia Suluhu Hassan hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 n'umwaka w'ibihumbi 2020, igihe ari umushikiranganje mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu. Ico gihe akaba ari we yaha raporo ibikorwa vyiwe. Yagize ati, mama Samia ariyorosha, arafise ubushobozi budasanzwe bwo kwiyereka nk'umunyapolitike asanzwe, ariko kuri nuko afise ubushobozi bukomeye cyane. Sivyo nabwiwe, naravyiboneye ubwanje kuko twarakoranye vya hafi cyane. Mama Samia Suluhu Hassan kandi asanzwe azwi nk'umunyepolitike akunda gufata ingingo inyuma yo kumviriza bose, atari umuntu yihutira gufata ingingo canke akora ibintu arenganije abandi. Samia kandi avuga nk'umunyepolitike afise ubutwari, atanyeganyizwa ku kintu yizeye, kandi bivugwa ko igikorwa ca komite nkuru ya Chama cha Mapinduzi cyo kumugena ngo yamamarize hamwe n'Amagufuli mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 cavuye no mu kumenya iyo kamere yiwe. Kubera ko Magufuli yari umuntu akunda kunyarutsa ibintu rimwe na rimwe atabanje kuraba ingaruka za politike canke z'amarangamutima, umugambwe Chama cha Mapinduzi washaka icegera yashobora kumubwiza ukuri atabwoba, aho kumutinya canke kumwemerera vyose. Akarorero k'ingene Samia ameze n'igihe yagenda kuraba Tundu Lissu wahoze ari umuserukizi w'akarere ka Singida y'ubuseruko ava mu mugambwe Chadema igihe yari agwariye muri Kenya. Mu bintu biteye ubwoba vyabaye mu mateka ya Tanzania, Lissu yararashwe n'abantu batamenyekanye muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2017 igihe yari Dodoma, aho yari yitavye inama bashinga amateka. Samia niwe mutwara akomeye kandi wenyene yagiye kumuraba no kumwihanganisha. Ico kintu rero cerekanye umutima w'ubuntu n'ubutwara afise mu buzima bwiwe bwa politike. Nawe ubwiwe yitangarije ko urugendo rwiwe rwa politike ariko ari urugendo rutigeze rumworohera na gato.
Uyu Mama Samia Suluhu Hassan tubabwira yubakanye na Hafid Ameli mu mwaka w'1978 bakaba baravyaranye abana bane. Umwana wabo azwi cyane ni Wanu, akaba ari umushinga amateka mu gihugu ca Tanzania. Samia akavuga ko inzira y'insinzi yiwe itari yoroshe nkuko benshi babivuga. Uti urugendo rwanje mu vya politike rwari rurerure kandi rwari rwuzuyemo ingorane. Ivyoroshe rero kwitangira umuryango wawe mu gihe ugumukora mu vya politike ukabandanya n'inyigisho hamwe n'akazi kawe ka misi yose. Ngibi rero ivyo twagira tugaruke kuri uyu Samia Suluhu Hassan agiye kurahirira kuba umukuru w'igihugu ca Tanzania mu mwanya uri imbere. Ibirori bigiye gutegwa iteka kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yamaze gufata indege n'urugendo rumwerekeza muri ico gihugu ca Tanzania kugira ngo aze kwitaba ivyo birori vy'iteka, ibirori abene gihugu batemerewe guhonyozamo ikirenge. Mu yandi makuru ariko aravugwa, abagabo babiri barimwe ubuserukira umutumba barabuzwa irengero nyuma yo guhagarikwa n'igendereza imugina. Kugenekerezo ya mbere mu nyonyi y'umwaka w'2025 Igasebezi zone Buhoto komine Migina intara ya Bujumbura mu buseruko bw'igihugu, abagabo babiri barimwe ubuserukira umutumba barahagaritswe ku munsi wa kane igenekerezo ya 30 Gitugutu n'abakozi b'igendereza baherekejwe n'imbonerakure. Nk'uko amakuru adushikira abivuga. Kuva kuri iryo genekereza imiryango yabo yemeza ko itaza amakuru yabo, bigatera amakenga no kwibaza vyinshi muri ako karere. Kubwa babibonye benshi vyabaye mu gitondo cyo kuwa kane igenekerezo ya 30 Gitugutu, abakozi b'igendereza baherekejwe n'imbonerakure baragiye ku rugo rwa Egide Nishimwe arongoye umutumba Gasebeyi na mugenzi we Ndikumana batazira basoda. Abo bagabo babiri barahagaritswe barabohwa baca batwagwa mu modoka ari imparati D3984A yari kinyongwa. Kubwa babibonye n'umukuru w'igendereza muri komine Cibitoke. Kuva ico gihe baba abo mu miryango yabo baba bo mu ntwaro ntibazi iyo abo bantu bari. Uti twararondeye ku birindiro byose vy'igipolisi n'ubusho bwo mu micungararo turabura, niko bivugwa n'umwe bo mu muryango wababuzwa irengero. Urwikeko rero rwo gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Ku bwamwe mu masoko mu bajejwe umutekano, abo bagabo babiri bo babikekwa ko bafitaniye ubucuti n'umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara. Ivyo iyo miryango ya bamwe n'abanyagihugu benshi Gasebeye bakaba bavyamirira kure. Uti nibitahuritse kuko ari babiri bari bavuye mu mugambwe CNL binjira muri CNDD-FDD, mugambwe uri ku butegetsi nk'uko bivugwa n'umwe mu bo mu miryango yabo. Imwe mu mbonerakure yari muri ico gikorwa cyo kubafata ariko itivuze izina yigana iti twari dufise amakenga ariko bahavuye binjira umugambwe wacu, ariko babandanije bagendana n'abantu bateye amakenga, nico gituma twaciye tubimenyesha abajejwe intwaro. Ihagarikwa ry'abo bagabo rero rirateye ubwoba abanyagihugu bo muri komine Mugina, aho abandi bantu batanu bo bamaze guhagarikwa n'igendereza muri uyu mwaka uheze bakaba batabonetse amakanda. Imiryango myinshi rero afise amakenga kabayo bishwe mwibanga. Abajijwe kuri ico kibazo, musaneri wa komine Mugina Nisoti Saidi aremeza ko yamenye ibijanye n'ihagarikwa ry'abo bantu, ariko akavuga ko atazi ababahagaritse. Uti dusaba abanyagihugu kuza gutanga amakuru ashobora gufasha kumenya babafashe no gutora abo banyagihugu banyurujwe, niko yamenyesheje. Mugihe rero hibonekeza urwikeko n'imishamirano ya politike yisubiriza, iryo nyuruzwa ry'abantu ryisubirije ritumye hasubira kwaduka umutekano muke mu banyagihugu bigasebeye. Imiryango yabo bagabo babiri basaba indongozi gutanga umuco kuri ico kibazo banakingirwa umutekano wabo. Uti dushaka kumenya ko bakiri bazima, niko bishikirizwa n'umwe mu bo mu muryango wa Egide Nishimwe ajugumira. Gaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane yagarukaga mu bisata bitandukanye, harimo nka politike, agateka kazi na muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ufite subscribe canke s'abonner rero niba utarafite ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba muri politike, agateka kazi na muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye. Ni Umuhoza TV rero Imana bahezagira, amakuru yacu yo arabandanya.